Uburundi bwoba buriko burakomeza ubushobozi bwabo bwa gisirikare kubera ko umutekano wo mu karere ingene uhagaze. Bon, navyo bishobora ko ari facteur imwe kuko igihugu cyose kiragira ibikoresho bya gisirikare. Mugi yo kizi yuko gishobora guterwa canke kikaba kibanye n'umwansi aje kuzogihwikira umunsi umwe. Ico gihe barashobora no gusuma bakavuga ati ono seja. Twabonye indege za gisirikare, indege z'intambara zica hejuru bariko barazitwereka. Tubona amabrende imiduga ya gisirikare irasama misira ahantu hatandukanye. Twabonye n'ubwato bwari buri hanze butashoboye kwinjira aro kandi hari n'ubundi waburi mu biyaga bucunze umutekano. Nabonye aho hakurya mu babanyi bacu abanyarwanda baragize ubwoba ariho kandi bagerageza guhiga aho bashobora gutera ivyatsi barabura. Ubona bafise impamvu yo kugira ubwoba. Nibaza ko ari ukugira ati dusubire turabe neza ka gasuzuguro canke yamanya tugira ku Burundi turavye batweretse turabona yuko finalema twohangana kuko tutabeshanye hamwe ngo dutera tuzogwivuna kuko uguteye urumva nawazana ivyica ntatera amatomati mugabe ivy'amaso anyereka n'ivy'ubwenge bwanje bumbwira iyi ntambara ni ndende ifise agenda ndende ahubwo je ico mbona ishobora kuzohindura isura ikaba uko itari kirabo. Mu nama ya Unity Club mu Rwanda hari abajenerali batandukanye bavuze amajambo akomeye kuri Nyamwasa. Mwebwe mubisigura gute? Nibona ko ari ubahawe umwanya udasanzwe ba Ibingira n'abandi batandukanye. Amajambo yose yavugiye muri Unity Club yo kuvuga Burundi nabi mu nzira zitandukanye bakavuga CNDD-FDD nabi ariho kandi bahagarara kuri Nyamwasa bakoranye mu gisirikare ca RDF. Ubona neza yuko uno munsi bavuga ko yari kijudo atabintu yarashoboye. Ivyo bisigura iki gapota? Uko ugiye kuvuga Kayumba Nyamwasa ugaca uhamagara Generali Ibingira akaruba mutanga sivyo n'umuntu bakoranye bazinanye ku buryo ari Ibingira bivuga ijya sare yose ijya audience iri harya ibifata nk'ukuri mugabo ni kinyoma kikagira ubuze ko kibesha kugira ngo cemegwe uravyumva yayoboye amabanga atandukanye yo mu gisirikare mu nzego z'ubuyobozi nyene kugeza hatwara urwego rukuru rwa gisirikare rwitwa etat major akaba chef d'etat major no kuvuga atwara igisirikare cyo hasi igisirikare byo mu mazi igisirikare cyo mu kirere atwara intasi zo za gisoda byose ari wabatwara ari wabikorodona uwo muntu ngaruka ngo uvuge yuko atari umusirikare umuntu atapete na rimwe yigeze arata yagumye aduga uko amapete akurikirana kugeza ku bugenerali kandi amapete yose yayambikwa na Perezida Kagame. None bagiye kubona yuko atacyo haramaze uno munsi urumva yabaye problème ko inshuro bamaze kumurondera ngo bamwice bakamuhusha baze ko muri Afrika du Sud banamukomerekeje uravyumva baramurashe ntibamwica arabacika ubu rero no munsi ni kibazo ku Rwanda kubona Kayumba Nyamwasa agitembera ari muzima badashobora kumufata badashobora kumwica adashobora no kuvuga ati ndabivuyemwo ndishikanye standanje kuri Republika yawe nta kindi babikorera. Ico gituma babonye Ibingira aza kuvuga Kayumba ntuzeye ujya General Bora nawe akavuga ibindi byerekeye aba FDLR kanatsinda bagukunda kubi n'ubutumwa budasanzwe bwa SCOVIA Mutesi urubuga rwiwe avuga urukunda gukunda ko rudasanzwe. Erega sinzi ko murumva n'imvugo y'abarongozi bacu abanyarwanda n'abarundi ntihagire bazobesha ngo turankana ntitwankana kumva SCOVIA avuga ko nkunda nuko azi ko naje namukunda nuko azi naje ntamwanga nta bwanko ruhari gusa umwe wese ari wabo kandi hagaze kuvuga umwe wese avuga akwegera hehe iwabo ibyo ntihagire umuntu uzobipfa n'uwundi ibijuju n'ibijya birirwa biratuka abantu gusa bituka abantu. Hari benshi bahora bagiriza yuko SCOVIA ari mu batuma bwo Rwanyamuringe guma bwicwa bivanye n'amakuru ashikiriza aramurenganye gute none ko umunyamakuru akavuga ibyo mwamuhaye akerekana ibyo kamera yiwe imweretse hama akavuga
wowe nturi kuvuga ibyo wabonye kuri stade hirya ye. Hari ikiganiro mperuka kubona ca Minisitiri Olivier Nduhungirehe yakoze kuri RFI bamubaza ku bijanye n'ingene ingabo z'u Rwanda ziri hariya mu karere, ariko we agakwepesha avuga ati ikibazo gifise Kongo n'ubundi kwa kundi nyene ikibazo gifise Kongo kuko bo baguma barasa mu birindiro vya M23 mu gihe Kongo ikiri kirarasa M23 ikirasa abanyarwanda kandi abanyarwanda twarasinyaniye amasezerano yo guhagarika intambara. Nibyo ari karavuga nayo maboroga avuga ati none ko twemeye kuvayo cyane twemeye ko wari twebwe turi abanyarwanda muga kabanda yaturasa twarasinyaniye amasezerano y'amahoro natureke. Mwini mvugo ni nugutaka iyo wumvise discours abakanyiki ngo bagwanira ngo uburenganzira ngo banenye Kongo baronka ngo ubwo bw'abanyamurenge bo bataronka ubwo burenganzira ko atabuvuga n'ubu. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera komeze neza muri hose mwiriwe cenke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the answer in African TV sondo bikaze wese uri kwaduka uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu guvya barabu ndavuga Oman ndetse na Saudi Arabia Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique n'ahandi hose kwisi mwaga mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi otongiye kugirirwa amahigo yo kwakira umusangwa adasanzwe musanzwe muzimu musanzwe mukunda mu bitandukanye yitwa Apotre Rehoboth Isidore benshi bamumenye nkambayahaga niwe kandi tugiye gusubira kandi kuganira kuri uno munsi. Ukiri mushashwe kwishina ndagusaba kugura subscribe kugira kumunsi kubaka umuryango munini. Apotre turabaha ikaze. Ndabaramukije mwese murakoze cyane mwebwe bwa mbere abadukurikirana kuri uyu murongo wanyu wa African TV yego bari mu migabane itandukanye y'isi. Bamwe ni mwiriwe abandi bwakeye abandi tubifuza umugoroba mwiza. Apotre umaze kubaka abantu benshi cyane bagukunda mu mico itandukanye mu ijambo ry'Imana mu guhanura imiryango ndetse no mu bijanye n'akarere biko birabera hano onye uvyakira gute? Bo mu bisanzwe yaba umuntu wese yabishobora iyo barageze iyo agira ikintu aterera muri societe mu kuyubaka canke mu gihe cyihindutse ko kandi ciza. Rero nimba ukore ko bimeze ibyo dukorana cyangwa ibyo tuvuga hari abo byubaka kuri je numva ari ikintu ciza niyo ntererano ofisi. Ego umuntu wese akwiyogira mbege iyo ntererano ni ngombwa ko iyo ntererano umuntu ayigira. Mu bisanzwe uretse yuko Satani nyene hari abantu yahinduye akarema gushasha akabaremera imitima mibi. Umuntu wese arakwiye kuba umwubatsi w'amahoro ya mugenzi we. Umuntu wese arakwiye kugira intererano atanze kugira ngo ubuzima bwa mugenzi we bugende neza. Mugabo ugiye kuraba sekibi yarateye mu isi umuntu aho kugira ubuntu ku wundi ahinduka igikoko ku wundi muntu. Rero abakibishoboye agifise aho kabuto k'Imana muri bo nibaza yuko bogira umwete wo kugwiza ubuntu kugira ngo agire icyo aterera ku buzima bwa mugenzi we. Apotre murakuze cyane gose ariko kandi ndashaka ko tuyaga ku birori beruka kuba ni mu birori vyo kwibuka ukwikukira ku Burundi igisirikanye cy'u Burundi cerekanye ibikoresho bya gisirikare bitandukanye. Apotre muge muyibona gute mwayibonye gute d'abord? Ubwa mbere hoho ubuze ibirori byari byiza byasa neza kwisura ubwa mbere babiteguye neza cyane. Hanyuma ikindi naco nuko ibirori vy'ituru iyi nshuro ya 64 Uburundi bwibuka itariki bwaronkeho intayo yo kwikukira. Niyo ryambere twabonye ibirori koko bigaragaza kwikukira. Kuko bisa nuko bitandukanye n'ibirori twari tumaze igihe tubona cyane kwisura y'igihagararo cy'igihugu burya gihagararo gisirikare. Inzego zo kwivuna basi inzego z'umutekano. Iyo igihugu bazi yuko kitavogerwa ari igihugu gifise abahungu n'ibikoresho bakigwanirira gifise ingabo zikwiye icyo gihugu kiba ari igihugu babona yuko cikukiye ubwa mbere udatege kuko ushatse. Icya kabiri nuko byagaragaye yuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu abamwizigiye no kuvuga abarundi batihenze batokwicuza
iyo ariko aravuga ati mureme umutekano wanyu urahari uracunzwe igihugu kirarinzwe ku muntu yabonye bijya birori nibaza yuko yabonye ati koko turarinzwe ego ni ikintu cyiza rero twabonye tunakeza umukuru w'igihugu kuko ijya n'imyitwarariko yiwe ni ukuvuga biragaragara yuko ashira ingufu nyinshi ashira n'umutahe munini ku mutekano w'abarongoye ikindi nacyo imbere y'amakungu kuko hajya urabona ko hari abambasaderi abaserukira ibihugu byabo hano mu Burundi ni nk'uko iyo ibirori byari kubera imbere y'amaso y'isi yose bijaye ni ikindi kintu kiza gukura agasuzuguro gukuraho akantu kuvuga yuko umenga igihugu coba kidahagaze neza ni kuyubahiriza baratanga raporo bakavuga bati icya gihugu rero mugende buke kirakomeye Apotre hari abantu benshi bavuze ko batari bazi ko Uburundi mufise igwanisho bimwe bigezweho ico cerekana iki ku bushobozi bw'igisirikare cy'u Burundi naho barubitse aje navyo narinzi abantu benshi baragize ubwoba oya kwera tuvugisha ukuri umwe bavuga ati dukomuruswe dukome n'ingasiro dushimire president Ndayishimiye mu by'ukuri mu bakuru b'ibihugu twaronse uretse bagaza ko yaraguze ibigwanisho bitari bikeya ukwikiye ni president Ndayishimiye kuko bagaza ibyo yaguze byari kiriya gihe kiriya gihe cyo 1976 tekinoloji ntiyari bwagera higeze uyu munsi mugabo no munsi ugiye kuraba aho bigeze ibigwanisho byinshi berekanye n'ibigwanisho biciye ubwenge n'ibigwanisho nyene bigezweho bijaye n'igihe tugezemo urabona yuko havuye president bagaza mu by'ukuri ubundi muntu agaragaje gusuma akagura ibikoresho byo gukingira umutekano igihugu cy'u Burundi ni president Ndayishimiye yego ukaba ufise uwundi umumbarire oya ntawe Apotre none kwerekana ibikoresho bifise ubuhe butumwa ku bene gihugu no ku bindi bihugu vyo mu karere bijya mu bisanzwe ni integuro zisanzwe zibaho kuko mu bisanzwe mu kwikukira ikintu cya mbere kigaragara haba harimo yuko abantu bafise ingabo zikingira igihugu gishobora kwivuna umwasi aho yozarana hariho hose ariko igisirikare cikwije gishobora no gutumwa ko kujya gutabara ibindi bihugu cyangwa kugarukana amahoro n'umutekano ahantu biba byahungabanye uravye rero ama special forces batweretse atandukanye bigaragaza yuko uretse ibikoresho bigezweho bafise n'imyimenyezo canke inyigisho za gisirikare zihari zitandukanye cyane n'izoba twari dufise mu myaka yahera uno munsi dufise abasirikare bafise ubuhinga bujanye n'igihe tugezeko kandi bushobora kuba kompare n'ibindi bihugu ubona ko ari bya rutura mu byerekeye kuorganiza cyangwa kubaha igisirikare kuko maze kubona aba snipers bangana special forces bangana ibihumbi n'ibihumbi baze kugwanisha imigozi bagwanisha imbugita bagwanisha amaye bagwanisha buhinga buteye ubwoba ko biya bya tekinoloji byakoresha amadrone n'iki bisaba ibiharuro byinshi cyane rero biragaragara yuko mu madomene yose haba hasi igiseke cyo ntawoza kuvuga ngo kiragugumwa ngo hari umuntu wagira atera oya cyo mugirira nabi uciye mu kirere warabonye ingene hameze sivyo mu mazi ni kwakuye hanyuma rero urabona ko nini iteka rikomeye bijya birubahisha umurundi wese haciye bakavuga ati iwabo n'abagabo ati ntihavogeye oya kandi twongere ko yuko ari ibirori mu by'ukuri byari bihijisho ry'umwasi Apotre Uburundi bwoba buriko burakomeza ubushobozi bwabwo bwa gisirikare kubera ko umutekano wo mu karere ingene uhagaze navyo bishobora ko ari facteur imwe kuko igihugu cyose kiragira ibikoresho bya gisirikare mugi yo kizi yuko gishobora guterwa canke kikaba kibanye n'umwasi aje kuzogihwikira umunsi umwe ico gihe barashobora no gusuma bakavuga ati on sait jamais ejo ni hagira umuntu adutera kuko turabona ko bishoboka ntazosanga tutiteguye biba birimo n'ubutumwa ni byiza ni byiza yuko umwansi uzi ko azogutera azanye
imbugita mu kumwirinda ushobora kumureka ko nawe washuze umuhoro akabona ati akavuga ati mfise imbugita mugabo wafise umuhoro iyo umuntu amaze kubona yuko ico kukugwanya yarafise ufise ico kumwivuna gisumbye ubukare cyangwa gisumbye ubukomezi ico yozanye kukugwanisha biratuma umutekano usubira ukabaho umwasa agasubiza amero mwisaho. Twabonye indege za gisirikare, indege z'intambara zica hejuru bariko barazitwereka, tubona amabrende, imiduga ya gisirikare irasama misira ahantu hatandukanye, twabonye n'ubwato bwari buri hanze butashoboye kwinjira, ariko kandi hari n'ubundi waburi mu biyaga bucunze umutekano. Nabonye aho hakurya mu babanyi bacu abanyarwanda baragize ubwoba, ariko kandi bagerageza guhiga aho bashobora gutera ivyatsi barabura. Ubona bafise impamvu yo kugira ubwoba. U Rwanda hasi hari impamvu yo kugira ubwoba ku Burundi. Sinzi uvuze ubwoba sinzi bishobora ko gusa bitabaryoheye ko ivyo bihari, mugabo ivy'ubwoba ntabyo nzi. Ivy'ubwoba kuko ndabona u Rwanda uretse abantu bagira ubuntu bwo TikTok bavuga ibintu nta kintu nibaza yuko nabonye cavuyeyo cotuma citirirwa Repubulika, ariko mu yindi mvugo hoho ico baragize gusa nibaza ko ari ukugira ati dusubire turabe neza ka gasuzuguro canke yamanyama tugira ku Burundi turavye ibyo batweretse turabona yuko finalema twohangana kuko tutabeshanye n'abanyarwanda bose bigwanisha barabifise kandi biteye imbere barabifise kabisa. Ico ntitwoja kubeshanya kuko nabo barabavyerekana, barasumye, barigeze kuvyerekana nabo barabifise. Rero barasumye mugabo basanga isoko batayiharije bonyene mu yindi mvugo. Rero nibaza yuko nta bwoba bogira, ahubwo bogira ati reka duhindure agenda dufise ku Burundi. Uno musi ibikoresho Burundi bufise ndetse n'ibikoresho Rwanda rufise, aramenshi nabonye ati sha bazohave bategure intambara ya gicuti hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Apotre, ivyo ntibashoboka uno musi ingino ibihugu ubona biriko bitegura mu bikoresho vya gisirikare, hari intambara inugwanugwa hagati y'ivyo bihugu bibiri. Hariho kutumvikana, hariho kutumvikana ku mice cyaye ku mirongo itandukanye ya politiki. Mugabo nibaza yuko uko maze kumva indongozi z'u Burundi nta mugambi bagira wo gutera u Rwanda. Mugabo bavuga ati hamwe ngo dutera tuzogwivuna, kuko uguteye urumva nawe azana ivyica, ntatera amatomati agutera uruzazo rwica. Ariko wumvirije naho n'imvugo yindi y'abanyarwanda nabo bakavuga yuko ata mugambi bavuze gutera u Burundi, hamwe ko bari gusuma umwe wese kugira yikingireko, sivyo byoba ari vyiza. Mugabo sinibaza yuko kandi je nta nibyo nifuza yuko iyo ntambara muvuga ngo ya gicuti, intambara reka ubucuti buzohagarare ku bindi, ariko ntibuhagarare ku ntambara. Nta ntambara ya gicuti baho. Intambara yose irica, intambara yose irasenyura, intambara yose iratuma abantu bangara, nta muvyeyi adapfusha, nta n'umuryango utarira. Rero nibaza yuko sico byoba bigamije kwerekana yuko hakwiye kuba intambara nyene ngo uwo muntu yavuze bitari byo. Icifuzo nibaza yuko ciza cabe c'abarundi cyane c'abanyarwanda nuko ivyo dupfa vyumvaho tugasubira tukabana neza. Mugabo bitabuza yuko umwe wese bivanye n'umutekano w'ingene akeneye kuwucungera asuma ibigwanisha abona bijanye canke bihuye n'ubushobozi afise. Ariko ibigwanisho igihugu cyose kigira ibigwanisho. Muri rusange ni igikovaho gisirikare cy'u Burundi FDNB muvyo cyakoze mu makungu ndetse no ngaha mu gihugu. Sinama nabivutse. Igisirikare cy'u Burundi bwa mbere hoho kiri discipline kwisi yose, ayo manota gifise 100%, sivyo? Kuko ndabivuga gutyo kubera iki habe no ngaha mu gihugu hagati hari ahantu urabona umusoda w'umurundi yabore wari karatemba. Nta naham wapi kabisa. Donc n'abasirikare bari discipline, hamukini bafise formation zikwiye, ikindi naco bafise umutima nk'uw'intare, uravyumva badatinya. N'abasirikare ubona yuko
badakojeje isoni igihugu cabo canke abene igihugu b'igihugu cacu nukuri Imana yaragize ibintu bikomeye cyane dushimire indongozi z'igisirikare kuvuga umukuru w'igihugu na chef d'état major n'abandi bamufasha guforoma urabona yuko umwana w'umurundi agiye mu gisirikare baramuhingura bakamugira umuntu w'igitangaza bakamugira umuntu w'akarorero bakamugira umuntu mu mutima wiwe no mu maraso hatemberamwo imbibe z'igihugu hatemberamwo Burundi gusa ku buryo urumva rero ugiye kuraba mu makungu kuvuga bamaze kuja kwenterevena ahantu hatari hake kandi hose mu mazone agoye ivyo ndiko ndavuga n'ibintu bizwi biri recorded meme no mu maraporo ya Conseil de paix de sécurité cyangwa amashirahamwe mpuzamakungu akurikirana ibikorwa by'abasirikare mpuzamakungu hagiye muri Somalia n'abagiyeyo n'abanyamerika bahunze bomotse bari barashwe bakubitwa imyambi yo mu mugongo bararondera rero two bicara kuko muri oni baragenda bagasasa ikarata ibisirikare byose by'ibihugu byose bakabisukaho kavuga ati igisirikare twotoramo gishobora guhangana n'abashababu muri ntuze bagenda batega amamine barica nabi mu Rwanda ntibasubira inyuma n'abihevyi raba rero ibihugu 150 byose biri ku meza yawo ni bakavuga ati reka dusaba abarundi bari bagendayo ubaza ko babavyize gute baba bazungurutse impande zose baraba buri gisirikare ico gisirikare bakaciga hasi bakaciga hejuru bakaciga mu mutwe bakaciga ico givuze mu mutima bakara formation bafise bakavuga ati hagende Burundi bamaze imyaka ingana iki myinshi ni nuko bagombora ntibishobora kuko babwiye bati Barundi ni baveyo ibihugu bisubira kuronka abasirikare bajayo ntibisubira kuboneka bikwerekana yuko vyarubatse izina mu makungu igisirikare cy'Uburundi cyarubatse izina mu makungu cyarubatse donc igitinyo kirazwe ubwiye Darfur byo bakora murabizi za Centrafrique za Haiti barigeze kubyayo abapolisi ba hano mu yindi mvugo bagenda bahabwa amanota ishirahamwe rya Buraya ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ishirahamwe rya ONU aya mashirahamwe za Kuri na za Croissant burya barabikurikirana bakaraba aya mashirahamwe araba gataya kaza na muntu bakaraba yuko atama crime de guerre bakora hose no muzi usanga nta kintu na kimwe kikosa uzosanga muri ayo maraporo z'espere ba nations ni canka handi bavuga ko ngabo z'u Burundi ico ni gisoda rero twebwe tufora yuko turi fieri kuvuga yuko duvuze igisoda kimeze neza Apotre ugisirikare cyo kirakomeza umutekano ngaha mu gihugu cyane cyane mu kirere amazi imisi hagendagenda indege zitandukanye ngaha mu kirere cyacu ubona ko ari indege z'intambara kandi zigezwe zitahora ziboneka ngaha mu gihugu kandi nta munsi canke imisi ibiri ubuyohera yagira raba akarere bibisigura iki kuba indege zuma zitembera mu kirere cyacu kandi ziwacu nyene mu bisanzwe igisirikare kiragira ibyo bita les missions de reconnaissance donc ni nko gucungera kuraba ziya ndege ziba ziri bien équipé ziba zirimo amarinete abona mbali sivyo kusanga indege ntoya kuko urabona bwa mbere hoho turi mu karere karimo intambara kari muri Kongo sikure kandi urabona yuko ni hafi na hafi n'u Burundi cyane rero indege z'ubona zigenda zirashobora kuba zigenda zigira reconnaissance gusa kuraba movement y'abantu canke yuko atamwansa ashobora kwinyegeza muri aya mashamba canke mu kiyaga mu bipangu bitandukanye bakamenya ingene badetecta ibigwanisho bitari byabo cyari ikindi kintu ubona mu kirere cy'u Burundi kiboneka yuko umenga si cacu donc ni ikintu cyo gucungera umutekano urumva ntizoguma ziryamye aho ziri kuko ziragira ama reconnaissance kugira ngo zibone ibiriko biraba hama ikindi cyakanga nuko ziranashushwa ntizoguma zicaye umwanya muremure hazishusha kugira amavuta nyene ntiyubiremwo uravyo indege bazihagerekeza uko zisusurutsa mugabo nibaza yuko hayaze zunguruka cyane ziba ziri muri ayo mission de reconnaissance canke zigongera zicungera umutekano w'indongozi ntushobora kumenya ko imisho za gisirikare zose ziba ari banga Apotre gatsimbe aho hakurya vuba M23 yahakanye ivyo Amerika yavuze ku bihano yafatiye u Rwanda mugiye mu bisobanura gute
kuba M23 yarahakanye ibihano Amerika yafatiye u Rwanda kubihakana no kuvuga yarabihakanye ivuga ati ivyo bintu sivyo u Rwanda mu ruhoye ubusa nta mpamvu nimwe zotuma mufatira ibihano birumvikana none birumvikana rega burya igiti yo kigiye kugwa nubwo bacicirira hasi amashami agwana hasi naryo kandi kenshi na kenshi hakunda kuvunika amashami nicyo kikwereka yuko ibihano u Rwanda biba bifatiwe bitera umusonga munini M23 gusumba ko rutera abanyarwanda kuko mu bisanzwe urumva umuntu yahora agufashe umugongo agufasha mugabo ugasanga bariko bagomba kumuvuna amaboko ayo maboko ariyo bahora kugaburira none ukaboko induru bo ikindi cya kabiri nuko narigeze kubivuga peut-être sinzi ko ari kuri televiziyo yanyu iyi ntambara burya muri akarere yinyeni ya Kongo ubwa kera ibiganiro bikiba muri Amerika bagasinya amasezerano twese twanezerewe twibaza yuko intambara igiye guhagarara yego umuntu ariko arayiraba uno munsi akaraba ibintu bishamikiye kuri iyo ntambara ndashobora kuvuga nshobora kwihenda nk'umuntu kuko sino analyste cyane mu by'intambara mugabe iby'amaso anyereka n'iby'ubwenge bwanje bumbwira iyi ntambara ni ndende ifise agenda ndende ahubwo je ico mbona ishobora kuzohindura isura ikaba uko itari kirabo kuvugira vote kuko mu bisanzwe iyo ni nka roberiyo yindi tabaga ati mafu none nka M23 tuvuze ngo yaze ibiganiro ngo ibyavuzwe na Amerika yego yindi mvugo bavuze ati no twebwe on continue Kagame ne barabivuze ati hako jewe bamfata cyahe ngo mfe mfukamye je nzopfa ndiko ndagwana mu yindi mvugo bujya kubura rubaya nurundi rupfu ku Rwanda bavuga ati hako twicwa n'inzara cyo tukicwa nuko byo twaba turonka reka dupfe tu Rwanda Prayini yakanga yashaka kuvuga ati mbega President Tshisekedi asigaje imyaka ingahe ku butegetsi mbega Trump asigaje ingahe hari amanevre twashobora kuza baragira kugira ngo ya masezerano basezerana ntashigwe mu ngiro Burundi yose hamwe vyoshika nka Trump akagwara canke agapfa canke manda bigahera M23 itarasubizwa mu buzima busanzwe abagwanyi bataraja muri zone do cantone ngo bambugwe ibigwani babe désarmé bandi barabire integre mu gisirikare cyangwa mu gipolisi abandi bademobize batahe sale ko intambara y'isutama gushasha niwe byo kuvuga ati ba muri zanguza kwizimagira tuwe turagumana ibigwanisho tugumane n'imyambaro nego tuve mu mazona mo canke mu birindiro bimwe twigire mu bindi abantu hugire he nabandi bavuye igifaransa abananye bakivuga uko utariko baze bara yegome mugabo bijya no kujuwa n'umwanya amikina curumva muri ico gihe bubo bagikontrola rubaya babutare nubwo bavuga ngo babifatiye ibihano baba bagikontrola burya bafashe ibihano ne baheza bakabikuraho umuntu ashobora kuvuga ati bafatiye ibihano byo gushora mugabo kameme ndafise uburenganzira canke ndacafise ubushobozi bwo gustoka yaza ko butare bustotsa ahantu buzoba perime bugapfa ntibazobugura buzogomba buce mu nzu yapanya buce muri magenda mugabo bagurisha bugi ico bagwanira cyane cyane kuva ngaha ku Rwanda ni ngorane nirindi zina ry'urupfu yego Apotre none mbega uno munsi iyo M23 ihakanye ivyo birego bishobora guhindura uko amakungu abona kino kibazo bo sinzi mugabo impamvu mugabo arashobora kuvuga none nk'ubu Rwanda arashobora kuvuga ati twe twababwiye baveyo twababwiye bahagarike none basi none uvuga ngo Amerika ikiza ko barasa gute reka cyo bagisigaye nyene gute ega ari ibintu biriko biramwe mutabona none wewe mvuye turavanganye natwigwaneho twigwane hiryamaye n'abanyagihugu bari kubona bajya bakecuru n'abarya abana bazorosa abasivili ni vya bintu bagomba gukomplika ibintu bati tugume tujuwa n'umwanya hamiki naco ntiwibagire yuko u Rwanda rufise abarobiste kandi bakomeye nubwo amasezerano yasinywe abagira amarobinge barabandanya baraca mu basenateri b'Abanyamerika n'abandi bagenzi
des anciens chefs d'etat bakavuga ati gira uku nuku mugabo ibyo bintu basezeranye bitashyirwa mu ngiro burundu hamwe mu nyuma rero bishobora kuvyuka bikaba bishasha kivyukiranye intambara ikibananiza normal kubera umwanya wo gushira mu ngiro y'amasezerano wararenganye kandi bigikenewe ego intambara ni ndende kuko sinzi ko wumvise rya unity club ibintu bavugiyemo burya no turi tubuto bariko batera mu bantu tugoye ntubaza ngo bijya bintu ngo ni ibintu bizokwijana gutyo hoya burya babigira babitse barafise an agenda kandi nabivuze burya iyo umuntu yimvye ubutare ahantu iyo umuntu arimye mu itongo ahantu iyo umuntu atoje ibitasi ahantu hakabagwiye imyaka 30 mu mutwe no mu mitekerereze yiwe harahamaze kubiwe kuza rero kuvuga ngo urahamukura ngo acarara hagiye iryo joro nyine atgende ni ngorane ni kibazo burya gusinya amasezerano ni kimwe mwe kuzoyashira mu ngiro nini processes ego mubana n'ivyo bihano bizogira ingaruka izihe ku bibazo vy'umutekano hara mu burasirazuba bwa Kongo hari ingaruka ibihano bafatiye u Rwanda hariho ingaruka zizogaruka ku banyagihugu bari muri kaya karere MV3 sanze uyoboye bavuyeho canke bagumyeho oya bagumyeho kurumva uno musi bo barahakana ko baguma bari prison otage abanyagihugu baguma ari imbohe zabo yego nabonye n'ubuherutse igihe mu guserukira igihugu wa Kongo ariko urakina ntibabakubise abanezerewe igoma abanezerewe bakabyina bakavuga ko Sekretari sawa ubura inkore ntizibarembeje yego biragoye rekose kanze guma ko kurumva baguma bameze nk'impunzi mu gihugu cyabo baguma bameze nk'abantu batagira uburenganzira mu gihugu cyabo ko igisirikare kibacunze si iki gihugu cyabo amategeko ahava ntava muri leta yabo mwini mvuga abo bantu ni imbohe z'intambara mugabo zabohewe mu mihana yabo atako bafise bagira yego ego apotre MV3 yoshobora kugira izindi ngingo ifata inyuma y'ivyo bihano none ingingo ifatiye MV3 ntiwumva yuko itabaho ntuza ko ari RDF ari Rwanda muri makira fatigura none Amerika aza ko isamara ku buryo itamenya uwo bavuga n'uwo ari we none bavuze bati intambara nihagarare ya M23 ntibahamagare ntuze Rwananga ngo bahamagare na Makenga muga bakavugana na Kigali yeske le patron M23 ninde Kigali le commandant supreme wabo ninde ni Kagame none abo bafata ingingo nyabaki muri make bo buno munsi nta kintu kimwe bafise bakora ya ntacyo bafise kugendera ku mategeko y'abandi mu nama ya Unity Club mu Rwanda hari abajenerali batandukanye bavuze amajambo akomeye kuri NYAMWASA mwebwe mu bisigura gute nibona ko ari ubahawe umwanya udasanzwe ba ibingira n'abandi batandukanye harabaciye baciye ngahanya mu Burundi bagenda baravuga amabanga atandukanye ya CNDD-FDD bavuga yuko u Burundi ari igihugu kigizwe n'amoko menshi aho hari ivyiyumviro vya Hutu byo kwica abatutsi amajambo yose yavugiye muri Unity Club yo kuvuga Burundi nabi mu nzira zitandukanye bakavuga CNDD-FDD nabi ariko kandi bahagarara kuri NYAMWASA bakoranye mu gisirikare ca RDF ubona neza yuko uno munsi bavuga ko yari kijudo atabintu yarashoboye ivyo bisigura iki gapota nyemerera ni ishure ku NYAMWASA yego ivyo bavuze kuri CNDD-FDD yego unkundire ndabireke kuko ntabyo nabizi ko cyane yego sivyo murakoze betete kuko murashobora kuzoja kuraba umuvugizi w'umugambwe canke undi muntu yobishura ariko vraiment kuvuga ko vyavuze kuri CNDD-FDD vyonanira kuvuga uravyo ariko gucanya mwasa jaya mwasa ni karata ni karata babakinye kuko Unity Club ni programme irongowe na première dame sivyo kandi nawe nazoza aribuka yuko ari uwa hano yazarahanura monsieur wiwe
niko Kagame n'umukwe wacu uravyumva yego rero ugiye kuraba ingene bapanze ijya plato n'abahamagawe kugira ngo bavuge babwire uruhame nk'uko babivuga ngo nibwirwa ruhame da uravyumva biba bifise ambite an objectif précis babona neza yuko bateguye result ijya kuvamwo niba bakeneye sivyo kuko ugiye kuvuga Kayumba Nyamwasa ugaca uhamagara Gen.IBINGIRA akaruba mutanga sivyo n'umuntu bakoranye bazinanye ku buryo ari Ibingira bivuga ijya sare yose ijya audience iri harya ibifata nk'ukuri nk'uko byabivuzwe n'ubundi muntu ifata nk'ukuri nk'uko bavuga ati n'abagenero babiri bazinanye batanguranye urugamba ni ukuvuga ariko avuga umuntu azi sivyo baba barondeye umuntu ashobora gutanga un témoignage même si yo bari faux mugabo uravye la qualité uri karabivuga abantu bagira icize bati finale mibyo avuze nta nuwo bihinyuza ugera muzi mugabo bitasobanura yuko ashobora kuba bateguye kumubeshera mugabo ni kinyoma kikagira ubuze kukibesha kugira ngo cemegwe uravyumva bo uravye ibyo bamuvuze ko ni nk'ivyo Kabarebe yari amaze kumuvuga ko Kabarebe uraze ko yigaze kumuvuga ko aravuga Nyamwasa aramusambura aramudetaya kabisa amuhindura umuntu ari inyuma y'umusivile sivyo donc urumva arerekana yuko atari umusirikare atavyigaza ashobora yamye n'umuntu akunda inda atumva n'ivyo arimwo akunda kudandaza no guhiga amafaranga mugabo rero abongeza bavuze ngo actions speak louder than words sivyo hari umuntu avuga amajambo ku muntu mugabo wahindukira ukaraba ibikorwa nabyo kavuga uti ibikorwa nivyo bivuga ukuri nivyo bivuga gusoma ivyo byavuze by'amajambo tushobora gufata umuntu yayoboye amabanga atandukanye yo mu gisirikare mu nzego z'ubuyobozi nyene kugeza aho atwara urwego rukuru rwa gisirikare rwitwa etat major akaba chef d'etat major ni ukuvuga atwara igisirikare cyo hasi igisirikare byo mu mazi igisirikare cyo mu kirere atwara intasi zo za gisoda byose ari we batwara ari we bikorodona uwo muntu ngaruka ngo mvuge yuko atari umusirikare umuntu atapete na rimwe yigeze arata yagumye aduga uko amapete akurikirana kugeza ku bugenerali kandi amapete yose yayambikwa na Perezida Kagame none bagiye kubona yuko atacyo hari amaze uno munsi bakimuzeza ayo mabanga bamukura muri aya bamwongera ayandi bakamuduza kugeza gushika hejuru ibyo ntabyo bari bwabona bahenda abantu tuzembre muno munsi ntibahuje Kayumba Nyamwasa rero bishoboka yuko ari muri babagenero bamwe bataripfana batemeye yuko Kagame abatamika byose bakavuga bati package nako turavuze icyo tuvuga kugira ngo igihugu kiyoborwe nkuko tuvyumva twese uwo rero urabona bamuroneye bamwice arabasika ikindi cerekana yuko ari umusirikare kubona iperereza y'u Rwanda bavuga yuko rimeze nk'irya Mossad uravyumva sivyo bariyemera bavyubyibona uravyumva ukabuze yuko hari abanyarwanda benshi bapfuye kandi banizwe n'ubutegetsi harimwo abagenero nka ba Kayumba mugabo Kayumba tentative bamaze kumugirako ziri mu gukwira nka zimwe abanyamerika bagira kuri Fidel Castro sivyo yarabananiye bakagomba rero ntibasime yuko yabananiye ibyo ntibabivuge kuko nuko kubananira azi ubutasi azi igisega cy'u Rwanda azi ingene gikora n'umugabo asobanuza ubwenge ubu rero urumva yabaye problème ko inshuro bamaze kumurondera ngo bamwice bakamuhusha baze ko muri Afrika du Sud
ntanamukomerekeje uravyumva baramurashe ntibamwica arabacika ubu rero no munsi ni kibazo ku Rwanda kubona Kayumba Nyamwasa agitembera ari muzima badashobora kumufata badashobora kumwica adashobora no kuvuga ati ndabivuyemo ndishikanye ni ingorane mu yindi mvugo rero bariko babivuga kujya mugabo bakongera bagaca bagomba gukoresha iryo zina nk'imbarutso y'ugomba kwerekana urwanko ruri hagati y'abarundi n'u Rwanda bakagomba kwerekana yuko igiseke cy'u Burundi kigomba kiri gukorana na FDLR bafadikanije na P5 yo kwa Kayumba Nyamwasa kugira ngo bazoga b'igitero mu Rwanda nta kindi babikorera icyo gituma babonye Ibingira aza kuvuga Kayumba ntuzeye ujya General Bora nawe akavuga ibindi byerekeye aba FDLR ivyo singomba kuvyinjiramo cyane umugabo ugomba gusoma entre les lignes bavuga uti pourquoi les deux kandi bari basanzwe ari bo bantu bavugwa yuko bazotera u Rwanda no munsi akaba babonetse abantu babavuga kujya harimo ibintu question mark ego apotre kubera iki none Kayumba Nyamwasa akibandwa ko cyane n'abategetsi b'u Rwanda no mu myaka myinshi amaze ari mu buhungiro kandi akaba atari mu Rwanda kuko burya iperereza ry'igihugu riraza ubwenge riba ririmbika abanyarwanda benshi bahisemo kwihorera n'udashima ubutegetsi ntabivuga tiyoro nkabivugira kuko werekanye yuko udashikiye Kagame na programme yiwe wisanga ahantu habi abantu rero kuramaze kubibona bagahitamo guhora muga petete hajya bashobora bafisa amakuru bavuga atabaho naho bahoze bagakoma amashi kugira ngo bakiza gatwe sivyo bujya mu mitima yabo barumva Nyamwasa hamwe yosotora umunsi umwe ati ndaronsa akajyo kuvuga ati ibi nibi jewe mumfashe bakabona rodanje ntigishoboka abantu bakagatuye umuntu ni mubi kuko ubutegetsi no shaka kurana ngo bukwice utari kura bujenda ntibibaho oya rufite yuko bamuhiga hasi hejuru standanje kuri Republika yawe none mubona gute ikibazo ca Nyamwasa kizorangira mu gihe mu kintu kiri imbere ivyo je nemeye gute garageje kuraba ingene hamaze igihe kinini atavugwa ariko no munsi mu gihe ni nkayibwa by'abanyamurenge urabona abanyamurenge babatutsi ari uko Rwanda rubishatse ati no munsi ntimukira abanyamurenge muceka abatutsi abanyamurenge bacika wa Rwanda phone ari uko u Rwanda rubitegetse ni nk'ugukina ama episode urabyumva mu yindi mvugo rero usanga ibihe bagezemwo hageze yuko basubira gukina ikarata ya Nyamwasa kuvuga ngo bizorangira gute ntavyo nzi petete yegaje Kagame ashobora kumurikirwa akavuga ati nkore nk'ibiganiro bihuza leta y'u Rwanda n'abaopoza bayo bigaherera mu biganiro umva ico bagona cyangwa avuga ati dusangire ubutegetsi niba byo bashaka cyangwa bakagwana nkuko babivuga bakamunesha cyangwa akabanesha bigahera ariko sino nkaje kumbaza ngo bizorangira gute nomenye uko bizorangira naramenye n'ingene byatanguye ntabyo nzi apotre reka simbire ngaho nyine mu gihugu cy'u Rwanda ariko hakunda baho hari n'ababanyi bacu kandi turumvana cyane n'ababanyi bacu urumva turakundana nabo batuvuga kenshi nta munsi wohera batavuze ku Burundi natwe nukumva ko turababanyi bisaba ko tuyaga n'ababanyi beza kanatsinda bagukunda kubi n'ubutumwa budasanzwe bwa SCOVIA Mutesi urubuga rwiwe avuga urukunda gukunda ko rudasanzwe erega sinzi ko murumva n'imvugo y'abarongozi bacu abanyarwanda n'abarundi ntihage bazobesha ngo turankana oya hitwankana gatoya nta n'urubaho gusa ni ibihugu bibiri bitegetswe n'abantu babiri na programme zibiri hagera igihe rero ntizumvikana mesino
Abanyarwanda barundi twankana. Nabonye amajenerali benshi abwo hari benshi bize mu Burundi abajenerali bayibingira nivyo. Nta nitwankana. Kumbe rose ko bivuga ko nkunda. Nuko azi ko naje namukunda. Nuko azi naje ntamwanga. Nta bwanko ruhari. Kuko wanashaka je mpora ndababwira nti hazogira igihe ico dupfa kisumbwe n'ico dupfana. Ico dupfana kizokwamaho. Ngico dupfana kizokwamaho. Rero umuntu w'ikijuju rero nuwo kuvuga ati ndanka naka kubera ari umurundi, ndanka naka kubera ari umunyarwanda, utazi iyo programme ya politique izohagararira. Bene ihagarara waramaze kumwereka yuko mwanka. Uzomusigurira gute wamuhora iki? Wamwankira iki? Ndabura mu ngingo zifatwa ingene ibihugu byacu biyobogwa n'ingene ibibazo bihari byohera jewe nawe na SCOVIA ntiturimo niwe two kwankara dupfika. Ego nta mpamvu nimwe hari. Ego gusa umwe wese hari wabo kandi hagaze kuvuga umwe wese avuga akwegera hehe iwabo. Ibyo ntihagire umuntu uzobipfa n'ubundi. Ibijuju n'ibijya birirwa biratuka abantu gusa bituka abantu bakibaza yuko Uburundi n'u Rwanda bizova. Oya hari benshi bahora bagiriza yuko SCOVIA ari mu batuma ubwo Nyamuringa guma bwicwa bivanye n'amakuru ashikiriza. Aramurenganye gute? None ko umunyamakuru akavuga ibyo mwamuhaye akerekana ibyo kamera yiwe imweretse hama akavuga wowe nturi kuvuga ibyo wabonye kuri stade hirya yego. None nawe nimba bamucinze akajigoma akabonana amakenga akabonana na wa muhungu aheruka guhera nimba ari wiri ngoma ari n'umugenzi wiwe cyane cyangwa akagenda akavurima urubuga rw'intambara ingene rumeze. Hari nabo mpora numva ba telefone muri studio bamubwira ati ngaha imaze kunuku mugabo akabishikiriza. None nko mumyesha makuru ngaho wowe wo muregiki yakosheje iki teka hanyuma ku makuru yerekeye iwabo uko bituma gaturufu kerekana nyene ko iwabo ariho heza ni sawa. Muzi ko mugira urumva rero nibaza yuko abo bago oya n'abanyarwanda babandi twankana pe. Ego ugerageje kumviriza ku rubuga rwiwe abo baba bari kumwe ingene baba ariko baragerageza gukritika Burundi ariko bagerageza kudefanda hama no kugerageza kudefanda Apotre MBAYAHAGA kuri bimwe agenda aravuga akerekana yuko Apotre ari umukozi w'Imana ari mwe muyera aba yamumanukiyemwo kugira ngo amwereke bibera hari anya mu makuru. ntawe menya ibyo hari n'abavuga abandi rega hari bubujyajya oya ko nta burya abivuga umutima w'uburundi. Igihambaye nuko biba byavuzwe kandi igihambaye nuko kuri genda kubwiye nta gwankurura hagati y'abarundi n'abanyarwanda. Hari kudahuza ku mirongo ya politiki. Ejo hashobora kuba igitangaza tutazi ya mirongo igahura turadusuye kuvukana buryo ushobora kubona ka message ka SCOVIA kwandika twaramutse gute MBAYAHAGA ejo ndamanuka i Burundi. Kubu twosenga Imana nyene nuko abantu basenga ibinyuranye abantu basenga ngo wese asenga bati Imana yiwacu kamenga igihugu cyose cyageze Imana yacu ariko mu bisanzwe raba kuko c'est possible abarundi n'abanyarwanda bashobora gusubira kuvuga ati twumvikana sivyo. Perezida Kagame na Perezida Ndayishimiye n'akarona guhaye bakavuga n'ibyo batumvikana ko bakavaho babitumbereje si mikro y'iminota 2 gusa bakatubwira ati ibintu byose byatunganye na mahoro ibariyeri ryavuyeho abantu mwidegembye sivyo. Ejo kumva Perezida Kagame yageze urugendo mu Burundi Perezida Ndayishimiye bamusasiye bamwakiranye amashati agira upangana mu Rwanda basa bene igihugu turagoye biba birangiye. Biba birangiye no musi hari ikiganiro nemeruka kubona cha Ministre Olivier Nduhungirehe yakoze kuri RFI bamubaza kubijanye n'ingene ingabo z'u Rwanda ziri hariya mu karere ariko we agakwepesha avuga ati ikibazo gifise Kongo
n'ubundi kwa kundi nyene kozo gifise Kongo kuko bo baguma barasa mu birindiro vya M23 muri make ubu unye arasigura neza yuko bagerageza kurinda M23 ahantu herereye no munsi amacenga ya Ruvindo Hungirehe uyatahura gute mbega iganira ko yega baramaze kwemera yuko M23 ari yabo biciye kuri ambasaderi wabo hariya muri Washington yego baramaze kuvyemera mugere umuntu yamaze kwemera ikintu ntabe gishobora gusubira kugihakana stadire bavuga ati mu gihe Kongo ikiri kirarasa M23 iri kirasa abanyarwanda kandi abanyarwanda twarasinaniye amasezerano yo guhagarika intambara nibyo ari karavuga Hindi mvugo nivyo mu minisitiri nka Nduhungirehe none so ubanye n'amahanga ariko akavugira ko intambara ziri kuzibera ku butaka atari kandi baremeye yuko aribo bariyo yego hasigaye processes yuko babwira ati nibasubira inyuma batahe Rwanda mu gihe batarataha mugabo bakaba baremeye kuzopfayo nayo maboroga avuga ati none ko twemeye kuvayo cyahe twemeye ko wari twebwe turi abanyarwanda muga kabanda yaturasa twarasinya amasezerano y'amahoro natureke Hindi mvugo ni nugutaka ataki Amerika ati abandanya adukubita uyu mugabo kandi twe twaremeye yuko tugomba kwitahira yego none wumva uno musi isiguro u Rwanda rutanga canke Paul Kagame atanga mu makungu abantu bamwe batanguye kumva umengo barafise impamvu ko bari mu hariya anye kandi uno musi u Rwanda koko ruranezerewe kuba akarere ka Goma na Bukavu no musikari mu M23 yose batoza amakori hega amakori yawe ntaje Kinshasa Rwanda tabaza gutoza amakori bavika Gisenyi kwinjira Goma na Bukavu none u Rwanda rurimira muri Nord Kivu ibiraya binga no kuraho rukaba rubaza imbaho muri vya biti bitukura rukaba gwiriwe gwimba rubaya sibyo yego none we wumva none wumva ivyo u Rwanda ruvuga yuko gwasize akarere mu iterambere atari ivyo kuno munsi bari ko barageza kubaka ibintu binini bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda yego no batarose ibyo bubakisha si sawa none mu gihugu gisaba gute kandi barasahuye yega nibyo Kongo iburana ubwo bubandi bw'imyaka 30 ukuntu abene gihugu b'igihugu kanaka bigarura bakitwa abene gihugu b'ikindi gihugu kuko urinze utanga amakori atobaka igihugu cyawe akaba amakori ajya kubaka u Rwanda kandi uri mu Kongomani none n'umwe wo Kongo hamwe nyene ngira bati umuntu yavunitse afise ahava Kongo yarasahu nico rero ubona yuko gukura y'u Rwanda muri aho mbona bikwiye guca mu zindi nzira Apotre mu gusoza ikiganiro cacu muri Unity Club nyene nsubiye inyuma Perezida Paul Kagame yaravuze ati amahanga isi yose yaduteraniye hamwe aho hakurya muri Nord Kivu uri FDLR FARDC abarundi n'abandi atashatse kuvuga mu mazina bose bamuteraniye ko hari arabananira yego uko no kwikomeza nta mahanga yose yabateraniye none barayananiye yateranye cyangwa bagomba kuvuga bya bihugu byigera kujayo yaravuze za South Africa yego hiya ntibyahate byaciye byigira haciye igihe oya umuntu ashobora kubwira abantu yego kugira yerekana ubukomezi bw'iyo ko ari umuntu atorosha ari umuntu adahobahoba murabe ndiko ngwana n'isi yose hajya murabona yinaniye kugira ngo abantu bumve ko umuntu akomeye gusa ariko mu bisanzwe abo bagwana n'abarabazi nta si yose yamuteraniye yego ubu no kandi mvunge kuvuga ko Minembwe kandi yangiye gusubira mu maboko ya M23 ndetse na hamwe n'abajya abanyamurenge bandi batwigwaneho uno munsi societe y'abanyamurenge nigikiyo kwakira mbega uno munsi abanyamurenge muri rusange niwe tumushobora kubaheza yega abanyamurenge babaye abamensenere b'igihugu cyaje gutera iki wabo kende bafata nk'abacangero n'abagwanyi b'abacangero yego kwigwana bafata nk'abacangero gambo kandi ari mu gihugu iwabo none ko bagwanira u Rwanda
mbe ndakubaza ikibazo iyo wumvise discours abakanyiki ngo bagwanira ngo uburenganzira ngo banenye Kongo baronka ngo ubwoko bw'abanyamurenge bo bataronka ubwo burenganzira ko atabuvuga n'ubu ntibari basanzwe n'abanyekongo none uburenganzira abandi bakongo mandi bariko baronka abanyamurenge bataronka n'ubu kwahubwo ugiye kuraba mu gihugu uburenganzira buriyo bitwa ko ari uburenganzira bavuga ko hari handi moko atagira ubwo abanyamurenge bafise muga batekanye none abanyamurenge barangiwe kuba abakongomani oya abanyamurenge ntibari muri leta ya Kongo benshi imbere sibyo ministre mu nzego zose amaspecificire yose hari barimo mu nama nshinga amateka barimo mu gisirikare n'igipolisi bari sibwo burenganzira bavuga barimo hari abakonseye bacisekedi abahanuzi b'umukuru w'igihugu barimo je ni badusobanurira izo ico kindi kintu bavuga ngo n'uburenganzira ngo baharanira kubera babwaswe na Kongo n'ubu abo hari ntibiga ntibaronka amadiplome nk'abandi bavuze droit à l'éducation ntibavugwa baravugwa iyo bahejeje amadiplome nta kazi Kongo ibaha bagavuze none ba leta barakora ntibinjira igisoda n'igipolisi barugururiwe iyo hagaze guhiganwa bakurondera amajwi yo kwitoza ngo baje kuba abadepite barabakumira none ubwo burenganzira bundi uretse kuba abamercenaires b'u Rwanda uretse kuba abacangero bangajwe n'u Rwanda ubwo burenganzira n'ubu n'ubu wese question mark kuko barabutudondagura twumva ubwo bamavuga igihe cyose n'ubu iyo bari mu mahanga baharanira uburenganzira bwabo ubuhe muri commentaire baraza kutubwira ni batubwira ubwo muri commentaire batwandikiye uburenganzira bw'abanyamurenge ico babuze kumbure none uburenganzira bagomba kuvuga n'uburenganzira bwo kuba president oya ico conyene batari kuba umushikiranganje barimo inzego zose barimo cyane yego Kongo ifise amoko amarenga amajana 5 n'ayandi abo bose ntibibona muri assemblée ntibibona mu bashinga amateka nta leta y'abantu amajana bafise sane bose hari ubwoko kandi bunini busumba bw'abanyamurenge butagira umudepite butagira umushikiranganje butagira umugeneral butagira umusenateri mugabo izo nzego zose abanyamurenge barimwo rero uvuze ngo bahanira uburenganzira bwabo n'ubuhe exactement baraducanga cyane yego je nije gituma mvuga nti rero abareko bagwana intambara batuba tugiye intambara si yanyu kuko abanyamurenge ntiberega bicara ngo bategura intambara ntiberega bicara ngo bavote budget y'intambara intambara itegurirwa i Kigali bije gakorerwa i Kigali n'itariki batera ikaba i Kigali Kigali nitora barongora ikiroberi nitora aho bagwanira ni nababwira ati haragaze ko muhagarika canke mu none iyo ntambara ni y'abanyamurenge oya si yabo mu gihe uri mu rugamba ratari urwawe udaharira nakoze igihugu cawe none uburi iki mercenaire uri mu mercenaire uri umucangero yego mu gihugu cawe yanko ukaba uriko usahura igihugu cawe netraizo ku gihugu ciwabo kuri igihugu ntacyo kiba cakwimye uburenganzira rero niba butwirike n'ubu bagombye kubiki abakongira bagira niki muri commentaire barazatubwira ko dukurikirana n'abanyamurenge batandukanye cyangwa abanyarwanda baza oya nk'ubu baca bahamagara abaho batukana bati mutuke oya batanga iciyumviro je ntango mugabo uburenganzira ni ubuhe batunze passport za Kongo yego ni n'abaja ngaho badanaza bavyumvira n'abandi banyamurenge bagendana amarese passe ya Kongo yego barinjira bagasohoka kwishura abana bariga umwana gwa yaravuka barinjira igisirikare n'igipolisi barakora ubuzi bwa leta yego baratwara bakaba abastantere bakuri imitumba bakaba jodo quartier bakitoza bakaba depite hagera gupanga leta bakabashiramo
hagira abahanuzi bati namwe nimuze muduhanure none ubwo burenganzira bavuga bagwanira ku buryo bapfukura aho turiko turabona n'ubu muri make hariho n'abahendwa rero bamaze guhindukiza ubwonko bwabo none ubwo burenganzira uretse kugwanira inyungu z'u Rwanda ubije ko ndiko ndakubaza uburenganzira neza bw'abanyamurenge bavuga bagwanira iyo bakanye kibirirwa bara none munsi Nyarugabo ari Nairobi ariko abonana ubu nyine tuvuga n'ubu ariko abonana n'abagabo bataranjwe mu makambi no mu makarati y'abanyamurenge bari hariya i Nairobi muri ya ntuze kugira ngo barokite abandi bana baje gupfa baje mu ntambara basubirira abandi baheze none ico kintu bagwanira ni giki niyo ubwo burenganzira rero ntabona ego kuko bamaze imyaka amajana bari muri Kongo ego none izi ntambara zimaze imyaka 20 zatewe na Kongo Afudere ntiyashingiwe i Kigali si yagiye gukuraho mu buto RCD yashingiwe i Kigali bakarondera ibikoresho kuri ba Azarias Ruberwa na Banyarugabo barazi ibyo barimo CNDP uko M23 uko nibyo byo bavuga ngo ni imigambi ya za MRDP umuntu avuga ko afite umugambi witwa MRDP wanditswe cyangwa wahawe uburenganzira na Ministère de l'Intérieur y'igihugu kiye ni cya Kongo ni cy'u Rwanda cyangwa wapi ayego Apotre mu gusozera rero biranugwanugwa ko Joseph Kabila ashobora kuba umuyobozi wa M23 amakuru yumvise oya hari ibintu hari amagenda bafise ariko barakora cyo gituma nakubwiye nti burya Afranike ukuri kose ndi kuvugirwa ngaho hariho kuri umuntu ashobora kubazi urayivanye na position arimo canke n'icari umuntu adashobora kuvuga sigura iki none kuri cyo sigura kwicumba giye atashenda kwishura memesi ndagivize kwinyishu nabonye byagiye biravugwa ahantu hatandukanye ivyo birabasha giye gucumba giye kubare nti tacho kwishura abakunzi bacu baraza kutubwira muri commentaire ni mu gihe abantu benshi batanguye kugira ubwoba ati gute none wahoze ari president agwanye izonyesha mbo no munsi agiye kuba president wabo arabica ashatse mugabo burya mu hariho ukuri kwishe kutavugwa kuvyerekeye ibintu bibera muri buno burere bwacu yego mu gusozera ni giki abarundi abanyarwanda abakongomani bumva ikirundi canke ikinyarwanda butahura muri no ntambara y'akano karere kuko ubona neza yuko ari Burundi Rwanda ndetse na Kongo muri make CPGR yarahungabanye igiki bomenya ni igiki bokwakira kabarebera yavuze ati Rwanda twarayogoje akarere kose yego ariko uko bimeze uko rero nk'abarundi twoho nta nicyo binatugoye ko cyane umukuru w'igihugu cyacu n'ingabo ziwe baraye batwetse ko twokwitekanira tukaryama ntibakaze umutekano naho handi bari yego ni barabane mu maso barabe ico bashaka n'icyo bamaze gutakaza bahitemwo ibikurikira yego yes nuko ni Apotre Isidore Mbayahaga benshi mukunda cyane gose Apotre ndagushimire cyane ndabashimiye nanje yego yes merci beaucoup wose dukurikira kuva ku ntango gushika ku mpere yari Apotre aho tuganira ku bitandukanye ndetse n'amakuru nga mu karere ndetse n'igihugu cacu n'umutekano urangwa hano onye mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi asante sana